iyi mwumva ni radiyo ijwi ry'Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3, naho mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na 22, muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Dore ingingo nkuru twabateguriye. Mu Rwanda akarere ka Gasabo kahaye abajyanama b'ubuzima bagakoreramo ibikoresho bisuzuma umwuka uri mu maraso y'abarwariye COVID-19 mu ngo zabo. Hari abahize umwuka batabimenye, hari abahize umwuka bimenye batinze, hari abahize umwuka ibihaha byangiritse ku buryo yajyaga no ku mashini imiti yose ugashyira ariko ntibigaruke, ku buryo biba byiza ko iyo ufite tendansi yo guhera umwuka natwe kwa muganga imiti irahinduka. Muganga Nkeshimana Menelas ushinzwe imivure y'indwara ya COVID-19 mu Rwanda. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rifatanyije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baraye batangije igikorwa cyo kubarura impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda. Haronka abantu ugeze uyu munsi bafite abana bari mu kwiza umwaka urenga n'inusu bataraja ku mafomi. Kirumva cyari kibazo mu gihe kumeze 6 umwana batangiye kuronka rasiyo yiwe. Hariho abagabo benshi bariko baraza gushwana n'abagore babo canke abagabo bagashwana n'abagabo ku bandi. Bamwe mu mpunzi z'abarundi baganiriye na Vedaste Ngabo, umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika. Muri leta zunze ubumwe za Amerika, Sena yarayitoye yemeza ko urubanza rwahoze ari Perezida Donald Trump ruburanishwa. Ayo makuru kimwe n'andi avugwa hirya no hino ku isi ni mukanya mugume ku maradiyo yanyu. Duhere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi mwateguriwe kandi mugezwaho na mugenzi wacu Aloise Bigirimana. Urakoze Venuste. Sena ya leta z'ubumwe za Amerika yaratoye iremeza ejo ku munsi wa kabiri ko urubanza rw'uwahoze ari Perezida Donald Trump ruburanishwa. Kwemeza nimba gukurikirana perezida yarangije amabanga yiwe vyemejwe n'ibwirizwa shingiro rya Amerika. Abasenateri 56 baravyemeje, 44 barabihakana. Ibi bitumye uru rubanza rubandanya no kuri uyu munsi wa gatatu. Abashinga amateka b'abademokrate bariko baburanya Trump bavuze ko uwo yahoze ari perezida abwirizwa gukurikiranwa ku byo yakoze mu ndwi ziwe za nyuma ku butegetsi. Abashingwamanza bamuburanira bavuga ko ibwirizwa shingiro rya leta z'ubumwe za Amerika ritemera guhana umuperezida kiri ku butegetsi. Bisigura bavuga ko ikiringo ciwe c'imyaka 4 carangiranye n'itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere igihe Biden yashikirizwa uburongozi. Trump yagirizwa n'abademokrate ko yahamagariye abanywanyi biwe guhangana n'abashinga amateka bariko baremeza intsinzi ya Biden. Ico caha yaracagirijwe n'abashinga amateka indwi imwe inyuma y'uko biba. Bisaba ko haboneka 2/3 by'amajwi y'abasenateri, no kuvuga abasenateri 67 kugira yagirwe n'icaha. Muri iki gihe Sena irimwo abasenateri 100 bagabuye kuri 50 hagati y'abarepublikani n'abademokrate. Abademokrate bakeneye ayandi majwi 17 y'abarepublikani. Bisa nuko ashobora kuzokwezwa muri urwo rubanza kuko abademokrate badafise amajwi akwiye. Amatohoza yararindiranwe igishika ku mamuko y'umugera wa COVID-19 mu Bushinwa yarangiye ejo ku munsi wa kabiri atakigaragara gitowe. Abashakashatsi ba OMS bemeza ko uwo mugera utavuye muri laboratoire, ariko barananiwe kuvuga igikoko coba carawandukije umuntu. Uwo mugwi wa OMS Ubushinwa bwakunze gutevya wari ufise ubwoba ko Ubushinwa bwahanaguye ibimenyetso, kandi na leta z'ubumwe za Amerika yari yasabye ko ayo matohoza yokorwa mu buryo bwimbitse ku catewe umugera mu mpera z'umwaka w'2019. Ubushinwa nabwo bwakunze kwagiriza Amerika kwigomba gukora ayo matohoza ikayaha imvo za politike. Aya matohoza ananiwe kumenya amamuko y'uwo mugera mu gihe uwo mugera nyezina umaze kwica abarenga 2,200,000 ku isi. Tukivuga kuri uyo mugera, inama nshingamateka ya Ghana ejo ku munsi wa kabiri yarahagaritse ibikorwa vyayo mu kiringo c'indwi zitatu, inyuma yaho ibitigiri vy'abashingamateka n'abakozi babo
bakorana banduye umugera wa covid-19 ku bwinshi. Abashingamateka bashika kuri 17 n'abakozi 151 bakora muri iyo nyubakwa baramaze kwandura uwo mugera. Raporo yo mw'ibanga ya ONU ivuga ko Korea ya ruguru yivye imiliyoni amajana z'amadolari yakoresha mu gukomeza porogaramu zayo za nucleaire n'iza misile biciye kubiri n'amategeko mpuzamakungu. Iyo raporo yabonywe n'ibimenyeshamakuru ejo ku munsi wa kabiri. Kimwe mu bihugu bigize ONU kitavuzwe izina cashikirije ko iyo raporo ivuga ko igisirikare ca Korea ya ruguru cakomejwe n'amafaranga angana miliyoni amajana 3 z'amadolari yibwe hakoreshejwe ubuhinga bwa internet. Ayo mafaranga yaguze misile zo mu bwoko bwa balistike, kandi iyo raporo ivuga ko zishobora no gutera ubumara bwa nucleaire no gushika muri Leta Zunze za Amerika. Korea ya ruguru iri mu bihano yafatiwe na ONU, Leta Zunze za Amerika hamwe n'ishirahamwe rya Buraya, ariko abakurikiranira hafi iby'ico gihugu bavuga ko ibi bihano bitashitse kuco vyafatiwe. Abategetsi ba Afghanistan bavuga ko abatalibani bongereje ibitero mu gihe amasezerano y'amahoro yumvikanywe ko i Doha muri Qatar asa n'ayatariko arubahirizwa. Hamdullah Muhibe, umuhanuzi mu by'umutekano mu gihugu, avuga ko abatalibani biyemeje gusubira gutera, kandi ko muri ibi bihe vy'imbeho ibitigiri by'abasivile n'abasirikare bishwe n'uwo muhari byiyongereye. Ariko abatalibani bo bavuga ko bakigendera ku masezerano bumvikanye ko na Leta Zunze za Amerika. Barahakana ivyo bagirizwa n'abategetsi ba Amerika na Afghanistan. Urakoze Haroyise Bigirimana, tugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Turubuce ko iyi mwumva ni radio Ijwi ry'Amerika, umvikanira kuri FM 104.3 mu Rwanda no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na 22. Mushobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku mbuga za internet kuri wa eshatu akadomo radio yacu voa.com, naho ku mbuga za YouTube, Instagram na Facebook adresi yacu ni VOA radio yacu. Iwanyu mu ntara. Tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva isaha 7 gushika isaha 7 n'igice z'umutaga. Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara. Aya makuru tuyahere mu Rwanda, aho akarere ka Gasabo kahaye abajyanama b'ubuzima bagakoreramo ibikoresho bisuzuma umwuka uri mu maraso barwariye covid-19 mu ngo zabo. Abaganga bakurikirana abarwayi ba covid bemeza ko abicwa n'iyi ndwara hafi ya bose bazira kubura umwuka, bari mu ngo bakaba batabashaga kumenya ko umwuka ugenda ugabanuka. Inkuru irambuye Asumta Kaboyi. Utugari 73 tugize akarere ka Gasabo kari mu mujyi wa Kigali nitwo twahawe utwo dukoresho tuzwi nka oximeter, tuzajya twifashishwa n'abajyanama b'ubuzima mu kubasha kumenya umwuka uri mu maraso y'abarwayi ba covid-19 barwariye mu ngo zabo. Muganga Nkeshimana Menerase ushinzwe imivure y'indwara ya covid-19 mu Rwanda yemeza ko iki gikoresho kizafasha kumenya uko abarwayi ba covid-19 bari mu ngo bamerewe, kugira ngo abarembye bihutire kujyanwa kwa muganga. Kubundi ko umwuka wagabanutse nibwo wagombye kuniha ukaniha ugahumeka imbusane n'ibiki byose, ariko covid iteye ushobora kumanuka agera nko kuri 30% utarabyiyumvamo. Iyo dutabaye umuntu afite nka 30%, si kimwe nko kumutabara bikigera kuri 90%, kuko aba 30% ajya kuhagera mu bitaro bamushyira kuri oxygene nyuma y'iminsi ngahe wumva yapfuye. Ndetse hari n'abapfa bari mu nzira bajya ku bitaro, kuko buri pourcentage imanutse representa parti y'ibihaha imaze kwangirika. Akenshi abapfuye bose bapfuye baheze umwuka,
hari abahize umwuka batabimenye, hari abahize umwuka bimenye batinze, hari abahize umwuka ibihaha byangiritse ku buryo yajyaga no ku mashini imiti yose ugashyira ariko ntibigaruke, ku buryo biba byiza ko iyo ufite tendansi yo guhera umwuka natwe kwa muganga imiti irahinduka. Iki gikoresho cyahawe abajyanama b'ubuzima bisobanurwa ko cyiyongereye mu bindi byinshi abajyanama bajyaga bitwaza bagiye kureba abarwariye COVID-19 mu ngo zabo. Mu byo bahawe mbere harimo ibipimo bifata umuriro, imyambaro bambara bikingira kugira ngo batanduzwa n'abarwayi, ndetse n'umuti wo gukaraba intoki. Muganga Nkeshimana yemeza ko abarwayi ba COVID barwariye mu ngo abenshi ari abakira batagombye kujya kwa muganga, ariko hajya habamo abarembera mu rugo babuze umwuka kandi bitari bizwi. Akavuga ko kugira utu dukoresho tuzafasha aba barwayi kuba batabarwa hakiri kare. Hari noneho n'abapfuye kubera ko we yatinye n'igipimo cya COVID. Ati ndumva mfite ibimenyetso ariko sinshaka ko mupima kuko sinakwiyakira ko ndi COVID kubera ko abo duturanye barahita bibimenya kubera ko muraza kuntwarana ndirasi ibintu bya stigma. Uwo nguwo aho yemereye kwipimisha ko nta muntu bazirika amaboko n'amaguru ngo bamupime, aho yemereye kwipimisha akipimisha yabaye indembe nawe akahatakariza ubuzima. Utu dukoresho twahawe abajyanama b'ubuzima bari basanzwe bakurikirana abarwayi bari mu midugudu yabo. Aba bajyanama basobanuriwe uko bazajya bapima abarwayi. Umurwayi wa coronavirusi bamushyiraho iki gipimo ku rutoki ikagaragaza ikigero cy'ubushyuhe amaraso ye afite. Abaganga bavuga ko ubusanzwe umuntu muzima aba afite ubushyuhe buri kuri 95%. Iyo iki gipimo kibonye ko umuntu afite munsi ya 85%, aba arembye ku buryo ahita ajyanwa kwa muganga agashyirwa ku mwuka. Umwe mu bajyanama b'ubuzima wa mbere wahawe aya mahugurwa, Bwana Wenceslas Rutagarama, nawo mu murenge wa Gisozi mu karere ka Gasabo, yemeza ko iki gikoresho kizagabanya umubare w'abarwayi ba COVID-19 baremberaga mu ngo zabo bakajyanwa kwa muganga batakibasha guhumeka. Gukurikirana kwaro kumugeraho ukamureba, wenda ugapima umuriro ukareba ko afite umuriro wazamutse, ariko mu bijyanye no guhumeka nta kindi twakoreshaga, nta bundi buryo twakoreshaga. Urumva rero yashoboraga gukuremba akaba yajya muri koma, tugatanga amakuru igihe cyarenze. Kugeza ubu imibare yari itangajwe na Minisiteri y'Ubuzima igaragaza ko mu Rwanda banduye COVID-19 bamaze kugera ku 16,811, barimo 190 banduye ku munsi w'ejo. Abamaze gukira iyi ndwara barabarirwa mu 12,988, harimo nabo 359 bakize kuri uyu wa kabiri, mu gihe bamaze guhitanwa nayo bagera kuri 226, harimo 3 bapfuye ku munsi w'ejo. Minisiteri y'Ubuzima yatangiye kandi kugitanga urutonde rw'abarwayi barembye cyane ba COVID-19 kuri Dr Nkeshimana, akemeza ko ari uburyo bwo kwereka abataremereye indwara ko ikomeye kandi yica. Ariko nyuma twaje gusanga abantu bibwira ko COVID ari indwara yoroheje, tubona ko bikenewe ko hazamo n'iyo transparence. Twabwira tuti mwakora ibyo mukora byose mujye mumenya ibi mwebwe mwumva ko byoroshye, hari abo bikomereye bagera kuri uyu mubare, kandi nibo bavamo babandi 2-3 bapfa buri munsi. Bariya bashobora kuvamo hariya, ariko hashobora kuvamo n'abandi bose nakubwiye bashobora kuva mu rugo batinze. Agakoresho kifashishwa mu gupima umwuka uri mu maraso kahawe abajyanama b'ubuzima bo mu karere ka Gasabo, kamwe kagura hagati y'amafaranga 40,000 na 45,000. Assumpta Kaboyi, Ijwi ry'Amerika, i Kigali. Washington, Ijwi ry'Amerika. Mu Burundi leta yashyizeho urwego rw'igihugu rushinzwe kugena igiciro cy'ibiribwa mu gihe cy'isarura. Abacuruzi na leta ubwayo ntibemerewe gushyira umusaruro ku masoko ku giciro bishakiye mu gihe umusaruro wagabanutse. Inkuru irambuye, Eloge Wirikaneza. Ubushikiranganji bujejwe uburimyi mu Burundi bwemeza ko umwimbu wagenze neza cyane muri kino gihe c'agatasi. Bumenyesha ko icyabitumye ari utwigoro twa leta two kuronsa abarimyi ifumbire n'imbuto ku gihe kandi bihagije. Ariko umushikiranganji Deogide Rurema avuga ko ivyo bidahagije, ari naco gituma hashyizweho umugwi w'igihugu wamaho uraba itunganywa ry'ibiciro. Abawugize baturuka mu bisata bitandukanye nk'uburimyi, ubudandaji, imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu hamwe n'ibindi. Ubu igihe c'imbura ku giterwa cose habwirizwa kuba igiciro abacuruza bataja munsi mu gihe bagurira abarimyi ku kilograma nk'uko Rurema twara ubushikiranganji bw'uburimyi abisigura. Aha hari ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura mu kiganiro yahaye amenyeshamakuru mu kajoro ko kuri uyu wa mbere. Umugiye kumviriza ikiro c'ibitunguru bariko barabigura amahera angana ku 300 n'amajana 4, kandi turiko turaraba ko umwenegihugu arahombera cyane kubera ari mukera. Inyuma y'amezi 2 cyangwa 3 usanga igiciro c'ivyo biterwa nyene warikuvye nka 2 cyangwa 3, ibiraho ugasanga biri ku 1,000
kabiri ku 1,500 ku buryo rero twabonye yuko aba bantu baza hagati na hagati bita aba intermediaire cyangwa abadandaza nibo bunguka kurusha umwenegihugu. Twaramaze kubona ku bigori kugira ngo uronke ikiro c'ibigori ntushiramo amahera ari munsi y'550. Ico gituma twaciye tuvuga tuti umwenegihugu nawe ahungukire, ntihagire umudandaza aza kumugurira ico kiro c'ibigori ku mahera ari munsi y'680. Hariho umugwi wamaho bagiye kuzoca baza baricara igihe cose baraba ati mbega ikiro c'iki giterwa carimwe kurangahe, baca bashinga ati umwenegihugu ntashobora kukigurisha ku mahera ari munsi yaya. Turetse igiciro c'ikiguzi n'igihe co gusubiza umwimbu ku masoko, nta muntu n'umwe acemerewe kudandaza uko avyumva, na leta ubwayo aya mabwiriza arayiraba. Yaba umudandaza yabiguze, yaba leta ibigarukanye ku isoko, nta nyungu izorenza 100 cyangwa 150 ku kiro. Bimwe byo kuvuga ngo umuntu araguza imbuto aragiye arazibitse agaruka kuzigurisha mu itera zizimvye, ivyo bizoca bihaba. Jiha Hakizimana twashira mu Foricone F rigwanya ikimenyane n'akamwana wa mama arashima ino ngingo agasanga yije kurenganura abarimyi. Tukibaza ko ari intango ku murimyi yo gukora atera imbere. Ibijanye n'iyo komisiyo yoshigwaho yojamo abasanzwe bakora ibyo kurwanya ibiturire n'ibindi n'inzego za leta, gutyo byoshoboka kugira ivyo biciro byubahirizwe. Kuko tumaze kubona ko hari ibiciro bishirwa mu ngiro ugasanga ntibyakurikijwe. Aha twotanga ibiciro by'amasima bidasiba kugaragaramwo ubusuma bw'abantu bacuruza ku gitigiri bishakiye. Ninaco bituma rero twifuza ko uwo mugwi ubamwe abatari bake, gutyo bigatuma ubwo busuma n'ubwo bunyonyezi bugwanywa ku rugero rwo hejuru, maze umurimyi akarima yiteza imbere. Umunyagihugu wo mu ntara y'Ibitoke mu buraruko bushira uburengero ari muri koperative ifise imashini zisya nawe asa n'uwiruhutsa. Twebwe twayakiriye neza, amakoperative niyo azoca adaragura kw'ibeyi izwi na leta, kandi umunyagihugu nawe akaba bironkeyemo akoyoko kubera ko azoba aguriwe neza, hamwe nawe azoja ku isoko gusuma agasanga ni sawa. Ikoperative akarusho igiye kuronka kubera ko izoza iragura ibigori ku giciro kizwi kandi igaciza irahingura nayo nyene igiye kubitoreramo akoyoko. Muri ino rima ry'agatasi kandi leta y'u Burundi imaze kwigarurira amatongo afise uburinganire bwa baba amahegitari 670. Ayazoshirwamo ibigo vy'iratiro. Deogide Rema nanone harashizweho ibigo 144. Twamenyesha kandi ko muri iyo ntumbero nyene amatongo yose afise uburinganire bwa baba amahegitari 670 aheruka kugaruzwa mu minwe ya leta azocaba ibigo vy'iratiro vy'uburimyi n'ubworozi bizokorerwamwo n'amakoperative yo ku mitumba, ayo nayo akazokurikiranwa n'ubushikiranganji bw'uburimyi ubworozi n'ibidukikije. Abajejwe igisata c'uburimyi n'ubworozi bahamagarirwa bari kumwe n'abajejwe intwaro gukora ibishoboka vyose kuva ku mitumba kugira ngo mu kwezi kwa gatanu umwimbu w'impeshi uzoboneka uzotunga abarundi na mu gihugu kugera mu kwa 12 bongere basagurira isoko. Kuva mu kwezi kw'icenda umwaka uheze hatanguye agatasi kugeza ubu amatoni arenga 22 y'umwavu w'ikizungu n'ishwagara ikoreshwa nk'intabire mu mirima irenga ibiro 8,500 nivyo bitegerezwa guhabwa abarimyi. Ibice birenga 77% nivyo bimaze kwegerezwa abigenewe. Igisata c'uburimyi kiri mu migambi yihutirwa Perezida Evariste Ndayishimiye yashize imbere leta yiwe izihutira kurangura, ubona ko nawe nyene yakunze kuboneka mu mirima yifatira isuka akaja kurima, kandi akaba kuva akiri umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD mu myaka 5 ishize yarahimije cane abantu na cane abanywanyi b'umugambi uri ku butegetsi hamwe n'abakozi ba leta kwijukira isuka. Eroje Urikaneza, Ijwi rya Amerika. Mu Burundi kandi haravugwa urugendo rwa perezida wa Ethiopia Sahle-Work Zewde uvuga ko urugendo rwe rugamije gutsura umubano hagati y'u Burundi na Ethiopia. Haravugwa kandi urugendo rwa minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Maroc ari kumwe n'izindi ntumwa zaturutse mu gihugu cye kuri wa kabiri. Bo na mugenzi we w'u Burundi bemeje ko ibihugu byabo byombi byakongera gutsura umubano cyane cyane mu byerekeye uburezi, ubukungu n'ibikorwa remezo. Pierre Claver niyo nkuru. Intumwa za Maroc zashitse Bujumbura kuri uyu wa mbere. Uburundi bwatangaje ko ari ibiganiro vyo kunagura imigenderanire myiza hagati y'ico gihugu hamwe na Maroc. Vyabereye mu nyubakwa z'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire i Bujumbura. Ambassadeur Albert Shingiro, umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'amakungu, yabwiye bagenzi we barongetswe n'igihugu ca Maroc ko Burundi bushima ingene imigenderanire yifashe. Aranashima ko Maroc cemeye ko Uburundi bwugururayo ubuserukizi.
Ces relations sont fondées sur les principes de respect. Ati turizigiye ko iyo migenderanire ishingiye ku kubana neza no kwizerana hagati yacu kandi twese tukavyungukiramwo. Turashima ko Maroc ari igihugu cama kiri hafi yacu mu bisata bitandukanye nk'indero n'ibindi. Twama turungika abanyeshuri 35 kuva mu mwaka w'2003 kuja kwiga muri Maroc. Abo bagarutse baca baba nk'abavugizi ba Maroc kuko baba barabayeyo. Turahamagarira kandi abagwizatunga bava muri Maroc kuzana imita yabo hano. Twifuza ko ubwo bucuti bwokomera mu bisata by'ubutunzi, umutekano, indero, inyubako n'ibindi. Turanashimira Maroc ko giheruka kutwemerera kugururayo ubuserukizi hamwe n'uturusho baha abaserukira igihugu cacu kugira ngo akazi kabo kagende neza. Mais aussi pour les facilités qu'il accorde à la dite mission. Intumwa za Maroc muri ivyo biganiro nazo zemereye Burundi ko iyo migenderanire igiye gukomezwa no mu gisata c'umutekano. Ambassadeur Mohamed Metakar, umuyobozi mukuru w'ikigega c'iterambere ca Maroc, Agence Marocaine de Coopération Internationale, aserukira izo ntumwa, yaciye amenyesha ko igihugu ciwe kigiye kugurura ubuserukizi bwacu i Bujumbura. Nous permet d'annoncer officiellement la décision d'ouvrir une ambassade. Ati turatangaje ku mugaragaro ko abategetsi ba Maroc bafashe ingingo yo kugurura ubuserukizi bw'ico gihugu hano i Bujumbura kugira ngo imigenderanire irushirize kuba myiza. Ku ndwiza abahinga bazotangura kuza hano gutegura umuzo wa ambasaderi azobakomeye mu karere kose. Ku mwaka turakira abanyeshuri baza kwiga iwacu kandi turabemereye ko tugiye kuduza igitigiri ubu bazoba ari 70 guhera mu mwaka uza. N'ibindi bisata tuzoba turi kumwe nko guteza imbere ivyo kuratira ijisho na ba mukerarugendo, uburimyi, amagara y'abantu, amahinguriro n'ibidukikije. La santé, les énergies renouvelables. Ico gihugu kinasaba Uburundi kugishigikira mu ntambara kirimo. Haraheze imyaka itari mike yo kwigarurira igice c'ubumanuko bwa Maroc citwa Sahara Occidentale. Intumwa za Maroc zavuze ko ico gihugu naco cashigikiye Burundi mw'ishami mpuzamakungu ONU mu myaka 2 iheze mu bisa n'intambara zo kwiyamiriza ivyegeranyo vya ONU vyavuga ingene agateka kazina muntu kifashe mu Burundi. Ibi na Ambassadeur Shingiro yaserukira Burundi muri ONU aravyibuka. Nous sommes également très reconnaissants du soutien. Nitworeka gushimira kandi Maroc ingene catubaye hafi kikadushigikira muri ONU i New York hamwe ni Geneve mu kudufasha gushira inyungu z'u Burundi imbere. Turizera ko n'ubundi igihugu canyu kizoguma gishigikiye leta nshasha yatowe n'abanyagihugu mu guteza imbere igihugu mu butunzi n'imibano. Dans ces efforts de développement socio-économique du pays. Abaserukira Maroc nabo bavuze ko abagwizatunga b'ico gihugu bagiye kuzana imita yabo mu Burundi. Le secteur privé marocain se mobilisera. Igisata c'abagwizatunga b'iwacu naco kigiye kuza ku bwinshi hano. Hazobaho n'urwego rubahuza bakoreremwo imita itembere hagati y'ibihugu vyacu. Ivyo bizotangura ku mwaka uza. Ku mwaka uza nyene hazonategurwa inama ikomeye ihuza abagwizatunga b'ibi bihugu bibiri. Mu by'umutekano tuzofashanya nko kurwanya ibyaha by'ubwicanyi, iterabwoba, ubunyonyezi bw'ubutunzi, urudandazwa rw'ibigwanisho n'ibindi. Ivyo biganiro na Maroc bije inyuma y'ibindi vyatanguye hagati y'Uburundi n'ibihugu bimwe bimwe vyo mu karere ka Afrika y'ubuseruko nk'u Rwanda ndetse n'ibihugu vya Buraya. Ico gihugu kirashima ingene kiriko kiranagura imigenderanire mu karere no mu makungu. Pierre Claver Nkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Bakunze baradijwi ry'Amerika mutuye mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, tubararikire kujya mukurikira ibiganiro byacu ku maradiyo akurikira. Radio Communautaire La Voix de Mikeno ibunagana ni ku murongo wa FM 99.7. Radio Ngoma na Amani mu mujyi wa Baraka kuri FM 88.8. Radio Baraka FM nayo mu mujyi wa Baraka ku murongo wa FM 94.4. Radio Communautaire de la Vérité ikorera mu mujyi wa Kiwanja kuri FM 99. N'abadukurikira bari mu majyepfo ya Uganda mwakumva ibiganiro byacu kuri Radio Ijwi Riyobora Voice of Muhabura ku murongo wa FM 88.9. Ni Radio Ijwi ry'Amerika iminsi yose kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi HCR rifatanije na komisiyo y'igihugu ishinzwe impunzi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo baraye batangije igikorwa cyo kubarura impunzi ziri mu nkambi ya Rusenda. Impunzi zabyishimiye kubera ko kumenyekana bizabafasha kubona imfashanyo. Umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo yaganiriye na bamwe muri bo ntibabyakiriye kimwe. Sansoma kabisa igihageze naho yari yaracerewe iziriye hose igihageze nk'akuru kwashaka tubereke haronka abantu ugeze uyu munsi bafite abantu bari mu kwiza umwaka urenga n'inusu bataraja ku mafomu. Kirumva cyari ikibazo mu gihe ku mezi 6 umwana batangiye kuronka rasiyo yiwe. Kabiri amafomu ataye garanti yaramaze guta garanti hafi umwaka wose urenga. Mwibuke kandi ko amafumo yaduhanye n'amakarata y'inzira arya amakarata yera amaze guta garanti ku buryo buteye ubwoba, ku buryo uri nko mu nzira umaze guhura n'umuntu azi gusoma wabugize ibibazo vrema ko waba ufise ibyangombwa byataye igihe. Nukuri rusanzumize hageze gose ibintu byose byaza byaramaze gutigiye garanti vrema. Uko nabibonye haniniya mama wanje namusibishije ku ifomu bemeye kandi nta ngorane zateyemo nawe ashaka kuvana ko babimukorera, ariko byateye ingorane ujya muntu ari mu kambi atagira ifomu niwe barungitse imongemonge, ariko ntabwo bamuhaye icemeza ko imongemonge bazomwakira. Izo nizo probleme twabonye gusa. Hari amatati y'abasangiye amafomu biturutse ku mataye kugabura amahera, ariko ubu ndabona ko babagaburiye bose bakamuhaguwe fomu bizogenda neza. Akamaro karahari kuko hari abana benshi bamaze imyaka 2 bavutse inyuma y'urusasuma rwabaye batari bwashyirwa ku mafomu kugeza ubu kandi batari bemewe n'impunzi. Hari n'abatashobora kuronka ubufasha bwa pamu. Urumva ubu rero habaye urusasuma pamu ikamara kuronka igitigiri kandi bakaronka uburenganzira nk'ubwa abandi barifije bose. Urumva yuko icyo ari ikintu cyiza cyane. Ku by'ukuri iyi rusansuma ije hageze kuko twari dusanzwe dufise ibibazo byinshi cyane hano mu nkambi yacu y'impunzi, kuko hariho abana bagiye baravuka. Urabona yuko ibarurwa rusange ryari ruherutse ryari yabaye mu mwaka wa 2017 kugeza n'iyi saha hariho abana bavutse muri iyo myaka ihaciye iri hagati batarigera baja ku mpapuro canke kuri amafomu basanzwe baduhereza bituranga nk'impunzi. Rero aba bana iyo pamije gutanga imfungurwa bobo izabo ntiziboneka canke hageze nko kuvugwa ntibavugwa kubera ko bataba basanzwe bari kuri izo mpapuro zituranga yuko turi impunzi. Nkajewe nk'impunzi yo mu kambi ya Rusenda ntabwo navyakiye neza kubera ko bije bidusanga mu gihe tumaze igihe kirekire dufise ikigoyi c'inzara kandi abantu bakaba bashonje. Ni ukuvuga ko mu gihe rero bibaye inzara iri mu bantu ntabwo bitugwa neza, nta n'ibyo dushimye nta n'ibyo twishimiye. Rero twebwe icyo twabona ko iyo resansuma yari kuba abantu bamaze gupokera, kuko hamwe byoshika resansuma ikabandanya nta vyizige dufise yuko tuzohava dupokera mu buryo bwihuta. Ico gihe rero dufise amakenga ko inzara izobandanya idusinzikaza. Ahubwo akamaro ka runo rusasuma uko tubibona hariho ibintu tutari tuzi uno munsi tugiye kumenya. Hariho abagabo benshi bariko baraza gushwana n'abagore babo canke abagabo bagashwana n'abagabo ku bandi. Hariho abagabo bakuye abagore babi Burundi baza bazananye barashika hano baza baravyaye abana, mugabo abagabo baciye baza gutwara abagore babo bagabo kugeza uyu munsi baravyaranye umwana umwe. Nkabo ndiko ndabona bavyaye umwana umwe. Mbega uwo mwana umwe niwe boza kurera bigaca bituma batabana 5 bavyaranye n'umugabo mukuru bavanye i Burundi kandi bari ku ifomu imwe. Ico dusaba yuko bodutaturira imbere ivyo bintu, kuko uwo mwana umwe ntiyoza kuguzwa nibyoca bituma umuvyeyi areka kurera abo bana 5 kubera uwo mwana umwe yavutse mu uwo muryango. Radio Ijwi ry'Amerika yabaye igisubizo cyacu.
abo bari impunzi ziri mu nkambi ya Lusenda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Kavimvira aho ni muri Kivu ya Majyepfo, abari muri Tanzania mu nkambi ya Nduta, mu Tenderi na Nyarugusu, abari mu Rwanda mu nkambi ya Mahama, ndetse n'abari mu mujyi wa Kigali na Muhanga mu Rwanda. Mwese iyo mutwandikiye tubona ubutumwa bwanyu, muradukunda, turabakunda. Hamwe na Mukubiri ya Baro umfasha buri munsi kubagezaho iwanyu mu ntara, mbifurije kugira umunsi mwiza. Mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana. yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona, turayaga tugahuzayo